Yohana igice cya 5 turagiye gusoma dore ku murongo wa mbere turashikana ku murongo w'icenda. Hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengere mu giheburayo citwa Betesida, cariko amabaraza 5. Muri yo hari haryamye abantu benshi bagwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyonyotse, bari barorereye ko amazi azikuruka. Kuko rimwe mu marayika yamanuka jama kino kidengeri akazikurura amazi, maze uwiteguye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira ingwara yamufashe yariyo yose. Hariho umuntu yarafise ingwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Uno agwaye aramwishati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse, kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Buno nyene umuntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Amen. Amen. Ndagiye kuvuga ibijanye n'iriba riduhuza n'ivyo dukeneye canke nabo dukeneye, kuko ndiko ndavuga connection. Si connection gusa tugirana n'abantu, ariko na connection dushobora kugiranira n'ibintu kanaka. Ko umuntu ntakeneye gusa abantu, umuntu akeneye kuba connected kandi n'ibintu. Ibintu ntibizokwigira biguha abantu ariko bashobora kuguha ibintu. Abantu barakeneye abantu, kandi nta muntu numwe ashobora kubaho ubwiwe yishoboza ivyo akeneye vyose adafashijwe n'abantu. Bisigura ko umuntu wese ari hano muri nosi arakeneye uwundi muntu ubuzima bwiwewe. Iki kintu ni kintu kidasanzwe, nifuza ko abakino gihe mumenya kandi mutahura yuko nta numwe, nubwo ushobora kufise ingabire, nubwo ushobora kufise ibitandukanye vyiza, amakarite menshi meza, nta muntu numwe Imana yaremye yikwiye. Buri muntu wese Imana yaremye yaramusizemo vide. Umuntu wese mubona ngaha muri nosi uko twese turi, buri muntu wese arafise ahantu hagaragara. Aho hantu hagaragara igishobora kuhuzura ni kindi kintu Imana itashize muri wewe ariko yashize mu wundi muntu. Rero iyo tuvuga connection, ni gihe Imana iguhuza n'umuntu afise ikintu ciwawe kugira ngo yuzuze ahari kinogo mu buzima bw'iwawe. Ikiri mwashobora kukimenya, muzomenya neza uburyo bwiza bwo kwitwara, kuko uyu munsi abantu bariko baragenda nk'imbura bwenge biyumvira ko kuko bafise amafaranga menshi canke bazinanye n'abantu bakomeye ivyo bibahagije. Urashobora kuba uba mu nzu nziza, urashobora kuba ufise ibimeze neza vyinshi abantu bo kwifuza, ariko urakeneye abantu, urakeneye umuntu. Reka mvuge kino kintu, urakeneye uwijuru iguhaye kugira ngo mufatanye urugendo. Nta munsi numwe muwo Yesu yigishije imyaka 3 muri ministeri yiwe yigeze atuma ari umwe. Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira ngo atuma babiri. Igituma barumwise ari babiri nuko yarazi neza ko umwe ntakwiriye. Igihe cyose Imana itoranya abantu, ikoresha abantu, hari abantu ibahuza kugira ngo bafatanye. Ushobora kuba connected n'umuntu umwe cyangwa kuba connected n'abantu benshi. Yesu abo yabatuma ari babiri, kuko yarazi ko umwe birashobora kumugora, uwundi akamushoboza kugira ngo ashobore guhaguruka. Umwe arashobora kudefaya kumbure, uyundi agasubira akamutumbereza. Umutwe umwe wifasha gusara, ariko iyo abantu bagiye hamwe bahujijwe n'Imana bakora ibintu bidasanzwe. Iki kishikana ahantu cuko munyumvirize neza, cuko atamuntu numwe hano muri nosi wewe ubwirizwa gusuzugura. Ivyo woba uri vyose, aho woba uva hose, ico woba ufise cyose, nta muntu numwe ikinda kikubujije atari je gusa niko ndakikuza, n'Imana ikirakukibuza. Kirazira gusuzugura umuntu numwe, kuko umuntu uri kurasuzugura Imana hari ivyo itatweretse, hari ivyo yanyegeje muri we, kuko tumenya neza ko umuntu wese arafise ikintu Imana yamushizemo kidasanzwe. Nimba umuntu yaraje hano muri nose ashobora kuvuka mu buryo bwa accident, mugabo kuma nta numwe abaho mu buryo bwa accident. Uburyo uzanana canke ahuca harashobora kuba atari hameze neza hatomoye, mugabo nta muntu numwe atari mu mugambi w'Imana. Iki kimbwira yuko ata muntu numwe abwirizwa gusuzugura uyundi. Uyu uri kurasuzugura ejo ntuzi ingene azoba ameze. Arashobora kuba ari we afise cya kintu kene mu buzima bw'iwawe. Ubaha abantu bose, respect abantu bose, gira neza abantu bose. Of course, cyane bo mu nzu y'abizera, ariko ugire abantu bose neza. Nagira umuntu numwe umviriza, washobora kuba uri muri position ubona umengo ushaka kumubwira ijambo rikijana. Hari ibintu ababwiye bidafa. Igikorwa dukoze n'ijambo tuvuze, ivyo ni ibintu bidafa.
ushobora kumubwira nabi ukazokwira tuva mu gihe kizoza mu myaka myinshi kumbure natoba ari we umwana wawe aramukeneye. Nimube ahantu murogreta kuba mwarafashe nabi abantu. Nivyo duca muri visi, duca mu ntambara nyinshi. Rimwe na rimwe Satani akoresha amakonfli kugira ngo ateranye abantu, abasekanishe kugira ngo abantu barupa amadestine yabo. Kuko umuntu wabwiye nawe umuntu mwahanganye mwashwanye biragoye ingene uza kumusaba service. N'igihe bimeze gutyo muba abanyabwenge. Aburahamu ijambo ry'Imana rimbwira ngo abonye agiye gushwana na Loti aramubwira ati cyo tubera cyiza nuko dutandukana mu mahoro. Gutandukana biri biblique, ariko kwica imice iyo ni muhemu ya Satani. Kuvuza kubwira umuntu ati umbabarire numva tutokomezanya mu rukundo ntacyo bitwaye, mugaba kinoge buzuye uburyarya agena yaraguhinywe mu mutima, mugaba kugwa wibaza ngo muri kumwe mubimvuga kuri muba abantu bari sense. Ivyo bizodufasha mu bijana no gushika Kanani dukeneye gushikamwo. Babwira ikintu kimwe, ntabwo nashobora gusatisfeza abantu bose. Na Yesu bwiwe umwana w'Imana ntiyashoboye gusatisfeza abantu bose. Hari abantu bagumanye imyidodomba atari kubera ko yakoze ibintu bimeze nabi, ariko kubera ko hari abantu batazopfa bashimye naho bagira ibimeze biti. Ariko iki jambo ry'Imana tubwira riraturinda gukomereka muri ubwo buryo. Icyo dukoze ntitubone ko tugikoreye abantu, tubone ko tugikoreye Imana. Nisho gituma Yesu avuze ngo ntimukarondere gushimwa n'abana b'abantu, kuko niba bashima hega icyo muzokwitega ku Mana impera yanyazo bari yo nyene. Icyo ukora babwira ikintu kimwe, n'umuntu uguranya amafaranga uyamugurane ubizi neza ko ushobora no kuyamuhebera. Amafaranga wumva kutoheba ntuzoyaha umuntu, kuko birashobora guteranya nawe, kandi ushobora gusanga yari umuntu wogira ikimaze cyangwa we yo kugira ikimaze. Niyo umuhaye ikintu ubuzi ko ushobora kugiheba, hama ikindi vyakugoye shikira umuntu nta numwe atagira intege nke. Na Yesu yaragize intege nke, aravuga ngo iki gikombe kindengane, kandi arico waje kunywako. Ngoma ndabafashe kugira ngo vy'ukuri iri riba tuze turishukure neza, kuko nakubwiye urakeneye umuntu. Ino nkuru dusomye mwese murayizi, ndabizi ko muca mwitega ko ngiye kuvuga ibijanye n'ingene umuntu yakira igitangaza, n'ingene umuntu yakize, n'ingene uyu muntu Imana amugire neza mu myaka 38 yaramaze agwari aho hantu. Ariko sico ngiye kuvuga iki kintu abwira Yesu ngo amenye kamaze igihe kinini agwariye aho hantu. Sanu yaje n'ahantu yaragwariye, n'ahantu yaramaze iminsi. Yesu abimenye aramubaza urashaka gukira? Ikibazo no muntu yari afise ntikwari gukira, ikibazo no muntu yari afise nuko yari yarabuze umuntu. Abandi bama bakize, hani wazu wa munsi kubera kafise umuntu wiwe uyo munsi agatana gukira kwiwiwe. Ariko ijambo ry'Imana rimbwiye ngo yisura Yesu ngo nta muntu ufise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azigurutse. Hakini kibazo kindi fise nta muntu ufise. Iki kinyara umuntu wese hano muri nosi kugira ngo agere aho yifuza kugera arakeneye umuntu. Ariko nukeneye abantu bari bo bose. Naho mvuga ko ukeneye umuntu, si abantu abari bo bose mukeneye mu buzima bwanyu. Nisho cyuma iyo umuntu agenda akura mu buryo bw'imhemu, mpamwe Imana agenda agushoboza kurobanura abo mufatana urugendo nabo just ukunda, kuko nyine dufite itegeko ryo gukunda abantu. Mbaye uraho, love is a must but friendship is by choice. So wari we wese ubwiza kugira umugenzi, ariko umuntu wese urahamagarira kumukunda. So wari we wese ubwiza gufatana urugendo nawe, kuko nimba mufatanye urugendo nuko wemeye swat kuwo muntu agusikana ahantu cyangwa kubuza gushika aho hantu. Kuko connection zitavuye ku Mana zishobora kukwicira gushika iyo wabwizwa gushika. Usoma Itanguriro igice cya 12 batwereka ingene Loti yakurikiye Aburahamu ataracika Aburahamu. Kubera iyo presence ya Loti mu buzima bwa Aburahamu cyangwa bwa Aburahamu, Aburahamu atangura kugira confusion mu buzima bwiwe atigeze agira mbere. Atangura kuzazanirwa kuko uyu muntu bari kumwe hari imhemu yamukurikirana, hari imhemu yari muri we. Erega hari abantu kubera ko Satani abizi neza yuko kugira ngo yice imigendane myiza y'abantu n'Imana akurungikira abantu batari bo bakaguhubisha. Nyumviriza neza kino kintu, umuntu wese adafisha kongereza ko mu buzima bw'iwawe nta mpamvu yuko umusira mu rugendo rwawe bwo gufatana igihe cyose uri kuraja. Aho rero mube selective cyane. Umuntu wese agusubiza inyuma, umuntu wese akugira inama mbi, umuntu wese akubwira amajambo yo mu mubiri, uyo muntu ntawe ukeneye mu buzima bwawe. Mvuze ngo ntawe ukeneye, sivuze kuzabwiza kumukunda, uramwubaha umukunde, mugabo si umuntu wo gufatana nawe urugendo.
kubera ikibenshi bamba bakomeretse baje kuvuga amajambo bayabwira abantu batari bakeneye kuyabwira ngo nari nkeneye kwideshaja muri uko kwideshaja aho ugasanga wiyamfojeje davantage. Abarundi bavuga ngo utema uguye bamutiza umuhoro. Umuntu ukeneye nujya mu ntizuru iguhaye no gusura kwikomvya suwari nawe uba wumva ugomba guturika suwari wowe wese kwikomvya ko ico gituma mvuga kiro kintu sengera abo mwita abagenzi banyu sengera ama connection yanyu yaza atari meza na yaza ari meza mubwirizwa kugira amaso mu buryo bw'imhemu kumenya ninde bwirizwa gushira mu buzima bw'iwanyu ninde bwirizwa kugenda nawe ninde uyu muntu turi kumwe ninde. Aburahamu yagiye gutora yuko ikibazo afise atari we ariko ari uwo bari kumwe atevye kubera igicaniro. Loti n'ijambo risobanura couverture, Loti n'ijambo risigura confusion, n'ijambo risigura ignorance. Kuba ari kumwe na Loti umwanya wose yaraba inyora mu bintu atabwizo kuba inyora atangura kuzazanirwa n'igihe yari yashitse Kanani kubera yari kumwe na Loti higeze amenya ko yashitse yari karaja. Ariko Loti amaze gutandukana nawe Imana imubwira ngo ni wihweze aha hantu hose nahawe unamura amaso awe genda kino gihugu iki ni cya gihugu Kanani cyananira gusikamwo babandi bakwitangira imbere. Ako kanya yuguruka amaso mugabo kari yarigeze yuguruka amaso ko yamaze kugera muri Kanani yiwe kubera Loti. Ako kanya baratandukana ubuzima bwe bubona kubohoka. Urakeneye umuntu Imana iguhaye. Eka mbwira abakiri bato suwari wese akubwiye ko agukunda kandi aguhaye amakado ubwirizwa kwemera ko mubana ubuzima bwawe bwose. Rega na Satani arafise amayeri bivuga ngo tutayobewe amayeri y'umugwanizi ariko inyuma yayo makado uburiza abakobwa biyubaha ntibapfa kwakira amakado y'umuntu wari we wese ntibapfa kwemera amajambo ayariyo yose y'umuntu ababwira. Kandi babwira ikintu kimwe ni waba umuntu w'imhemu uzomenya neza nimba uwo muntu ari we cyangwa atari we tarinda roshika kuri ngo sengera ngo ari umuntu turi kumuganga ngo ndakeneye kumenya ko ari Imana ntego teja mwamaze kuba kumwe ndagusengere. Abikono bambe 15:33 havuga ngo kugendana n'ababi vyonona ingeso nziza. Hari amakompanyi mutabwiza kugira mu buzima bw'iwanyu bibononera bikudeconnecta nawe bwiza kuba connected ugasanga uri kurakora amayero utabwiza gukora. Rero iri ni riba ridasanzwe ni wayicukura neza. I'm telling you your life will never be the same again. Ubuzima bwari buzoguma uko bwari buri. Iki nakikubwiza ukuri urumva haje umuntu ambwira ko azakundangira akazi sabana bari bo bose bo gufa kuba connecta ahantu genda wase ndabingize genda wasenze ubu ari ikintu utazi. Birambabaza iyo abana b'Imana batazi ko bari kuri liste yabo Satani ari karondera kugira ngo agirire nabi. Iyo bivyo wari ubizi wogendanye kwirinda muri we. Biravuga ibijyanye no kwirinda ni kuvuga iki kutagenda uhuruduka kutava kwihuta gufata ingingo mbwa kugenda ubizi neza ko hari umuntu yamaguhanze ijisho hari umuntu yamagushinze ijisho arondera gatoya ingene wonyerera akagufata kuko iyo usenga bibaza kutonona ibintu by'iwiwe. Ndi ku munsi umwe nasengera umuntu harimo mbi izo demoni zamwe ngo nk'umunsi wo kwihendukagwa koyo bivyo wadukoreye ngo twobigusubiza umunsi wo kwihenda. Ndasibwira nti ikibazo nuko sinzokwigira nihenda no mu kwihenda nibibaho baye wa muntu batanga kakarorero ati dufate ku Kenya ati eka Jesse ngenye ndase gukena ati na karorero ati no mu karorero sishwa gukena. Imana shimo cyane uyu muntu hera akeneye umuntu wo kumfasha kugira ngo ashobore kuronka igitangaza ciwiwe. Rero urakeneye umuntu hari ibintu just ntangamara mbere ko twinjira indani muri iri jambo kandi azi neza yuko c'est vrai harabaza kwiro tuvanye numva barabaye mu bintu bigoye kuvamo ko bizo gusaba gusura gutama nta kundi. Aburahamu amaze guhendwa n'umugore wiwe kurondera umwana hanze harageze igihe umwana yarondeye hanze mu nzira ziwiwe amutera ikibazo. Iyo connection yagize hanze andori sezano y'Imana imutera ikibazo. Hamu umunsi umwe Sara yavyaye arabwira umugabo ati ubu nyene irukana uwo mwana w'ikivyagwa na nyina sinkeneye kubabona ngaha. Aburahamu ati what ndamwirukane si wambwiye nje kumuvyarako ngiriki ndamwirukane Byo urazi ko urya mwana afisa umwana wanje ari amaraso yiwanje. Arambwira ati ivyo aba amaraso yiwe ataba amaraso yiwawe jewe mvuze ngo atagenda genda. Ako kanya biramugora kuko umviriza Aburahamu yari yamaze kuba connected n'uyu mwana. Ariko uyu mwana haco bari bahuriye ko na Sara. Biroshe ko umuntu atari connected akubwira ngo wideconnecte mugabo uri connected urazi neza ko kwideconnecta bigoye. Aramubwira irukana uwo mwana ntawe nkeneye kubona na nyina. Aburahamu atari ko okay no kwirukana nyina mugabo basi umwana asigara ati no nta kintu ciwe nkeneye ngaha nibagende bose. Aburahamu arazazanirwa umuntu w'Imana.
umuntu yavuganye n'Imana, umuntu yahuye n'Imana, umuntu yagaburiye Imana arasazanirwa agenda gusenga. Imana amubwiye ngo ivyo umugore wawe Sara yakubwiye nivyo, irukana umwana na nyina. Ntivyari byoroshe. Ndimagine jo gicapo ka Ishimayeli kariko karagenda kakire akana gatwe wa papa urampevye. None papa sindi umwana ninde papa wanje wundi. Abura amakumva akomeretse mu mutima akavuga nagukunda mugabo hari uwundi natangwe kuba connect nawe imbere yawe, niwe yambwiye ngo ni deconnect nawe. Ntivyari byoroshe. Imana shimo cyane. Twinjira mu isi duciye mu muntu tukayibako turi kumwe n'abantu tukayisohokamo biciye ku muntu. Burya hari umuntu azogufasha kugira ngo ushobore kuva muri inoze. Wo kwibaza ko ego nivyo umuntu wese avyagwa n'umugore, none bigarukira ngaho no kugira umuntu abaho kubera umuntu, ariko kandi no kuva muri inoze abwiza kuhava kubera umuntu. Hari umuntu Imana izokoresha kugira ngo agufashe kuva muri inoze. Swati Imana ashaka uzokoresha umupilote akaguturitsa uri mu ndege nka Kobe Bryant na Gianna umwana wiwe. Hari umuntu Imana izokoresha, kumbura Imana izokoresha umushoferi wo kumusaga canke muziduga muri Rutana na hehe. Hari umuntu azobwiza gukoreshwa n'Imana kugira ngo uve ngaha muri inoze. Donc urumva ko umuntu ahari ibihe byose mu buzima bwacu. Hama ikindi mu bijana no gushitsa intumbero z'ubuzima bwacu turakeneye abantu. Hari umuntu ukeneye kugira ngo aguhanure, hari umuntu ukeneye kugira ngo akugire inama, hari umuntu ukeneye kugira ngo kumbura guhica ukeneye, hari umuntu ukeneye kugira ngo aguhuze n'ukeneye. Uko bikose urakeneye umuntu. Reka mvuge kino kintu. Ndabise umugenzi yadushingiye naye hari mu gikoresha abakobwa. Aravuga ati jewe nanifise ubwishime bwo kumva ko atawundi muntu azonshira mu rugo atari umuntu avuye hanze. Yaragwaye abakam from. Umuntu ataje yurutse indege uyo vraiment si revo yanje. Hanyuma uwo yari yiteze yagiye kuramusa umukozi w'Imana asanga afite invitation. Iriko wa muntu yarasiko bagiye kuzobana aje kurongora uyundi mukobwa. Ako kanya aravunika umutima aramererwa nabi. Inyuma yaho kubera ko abantu bose bari babizi ngene ameze na babandi bo muramukije ntibashe kumuramutsa acenga abaca ngaha. Aratubwira ati harageze igihe Imana incisha bugufi iranyorosha ndashika hasi ku buryo nageze ahantu ndavuga ngo kugira nshobora gushika mu rugo umuntu wari wese ndamukeneye. Ati naho yoba umuboya akambwira kankunda sizoreka kumwumviriza kuko ibintu byahindutse. Ati nuryo wamaye nitagize ngo ati naca nitaba navuga ngo ndamufate neza natobawe basashura kundanga. Yarageze ahantu aramenya ko arakeneye umuntu. Urakeneye umuntu. Ndagukeneye nawe urankeneye. Turakeneraniye. Kandi mbaye uraho kubaho nukubana. Hari abakobwa kubera ko nyine batigishijwe. Ashobora kuri umuntu ati naho twaba dusigaye muri ino se turi babiri je na wewe. Ariko azosanga uwo nyene niwe azokwambika impeta. Waramubwiye ayo majambo. Ngo naho twaba dusigaye nawe rasa amajambo mana ya mabwira ikintu kimwe. Mwebwe ndiko ndabarera. Umviriza naho tomwemerera. Mwankire mugabo mwankire mu bwenge kumbure ntawe ubizi ko nawe atokuranga. Hari abantu barekorti ivyo babivye. Umuntu umwe agakoreshwa kubera ko nawe kumuri ico wakoze akagucafuze nawe ufite ikintu ciza. Afati urya reka afise umugero upima 666 volt. Nuwoje akagenda. Kubera iki? Mabwira ikintu kimwe. Umwanditsi w'imigani yavuze ngo kuvugwa neza biruta kugira amabuye y'igiciro kineneya. Donc mani majambo turakeneye reputation nziza. Umwe basi Bibiliya ivuga ngo ntibakuzize kitari ico kuri. Bavuze ngo uri umusuma utari umusuma is fine. Mugamwe bavuga ngo uri umusuma ukavyanka. Ikindi connection izogutuma uba muri protection kandi izogutuma uba muri satisfaction. Nta muntu aba muri satisfaction ata connection yagize. It's impossible. Nibikunda. Ikindi urumva ni kintu bwizo gusengera mu buzima bwawe bwa misi yose ko Imana iguhuza n'abantu bwiza guhura nabo. Hamikini womenya nuko ni connection zo gushikana kure. Divine connection. Kuba connected mu buryo bw'ijuru, guhuzwa mu buryo bw'ijuru. Nico ukeneye cyangwa n'umuntu ukeneye, we take you so far. Bizo gushikana kure. Nico gituma mabwira ikintu kimwe, hari ama connection iyo umaze kumenya neza ko yavuye ku Mana, fight for it. Gwanira iyo connection kuko Satani ntibizomugwa neza kugumana n'umuntu azi neza ko ari connect Imana yaguhaye kugira ngo agushikane muri Kanani yawe. Rero birambabaza iyo abantu bari kubarikura kuri ayo ma connection kandi bayahawe n'Imana. Sisi umwanya wo kubabwira ariko ndazi impfu ziri tragique
ndazi ibintu bibi vyawe just kubera abantu bidekonekse n'umuntu yari isoko yabo kubashikana mu vyo Imana yari abahamagariye. Bamwe bagapfa, abandi baragwaye mu mitwe. Nakubikira kimwe nubwo mutandukana n'umuntu mutandukane neza, mwapana gutandukana nabi. Mutandukanye mu buryo bwa roberi, mu buryo bwo gukomanaza umutima nk'umuroberi. Ivyo bintu uzobirekorta mu buzima bw'iwawe. Genda neza, sezera umuntu neza. Kandi yababwira ikintu kimwe, fise umupapa akunda kumbwira nga akambwira ati apotre burya gutukana n'ivyo bibi mugabo gushikiriza iciyumviro ciwawe naho kitoba ari ciza si bibi. Kandi ko nukuri gutukana n'ivyo bibi, kuvuga nabi n'ivyo bibi, muga kuvuga ivyo wumva kandi ukabivuga neza utari kuratukana n'amahoro. Turi kumwe? Abikono bambere 12 ku murongo wa 4. Yamara hariho ingabire z'uburyo bwinshi. They are different kinds of gifts. Ariko mpemu n'umwe. But the same spirit. Ibijanye n'ingabire ni nyinshi. Ariko mpemu n'umwe. Hano bagomba bavuge ibijanye n'ingabire ubutatu butanga ku bantu ngaha mu mirinosi bakijijwe. Mugabo hariho urundi ruhande izo ngabire zihabwa gusa bakijijwe utaza kubibona. Ariko nta ngabire nimwe ya mpemu w'Imana iri mu mupagani. Ikiri mucumve nta muntu numwe ashobora kuba gifted na mpemu yera ari umupagani. Mpemu yera ingabire aziha umuntu yavyawe nawe. Murasiko turabana ba mpemu yera murabizi. Hari ingabire z'uburyo bwinshi but the same spirit. Mpemu numwe atanga izo ngabire mu bantu. Nawe yene aziha abandi, aziha abo mu nzu y'Imana, abana b'Imana. Iso ni sambe. Sakabiri kandi hari amabango menshi. Hari amabango menshi. There are different kind of service. Kare bavuze ingabire, ngaba bavuze amabango. Bavuze amabango ngaba ko jambo service, ariko ubundi jambo riva ngaha ibango ni mu buryo bwa ministere. Izo tubona mu Efeso 4:11 uwaduze niwe yamanuse, kandi uwo yamanuse niwe haye ingabire ishengero. Bamwe baye kuba intumwa, abandi baye kuba abavugishwa, abandi abavuga butumwa, aba pastor cyane abungere n'abigisha. Hama nuko izo ministere zose uko ari zitanu hariho imwe izikomeza ni ministere apostolique. Nico gituma yubatse ishengero ku mabuye y'intumwa. Imana afise urutonde intumwa n'abahanuzi. Umuhanuzi n'urutoki urusumba zose kuko urunigo ruha akazi izi zindi n'ugwifuga butumwa, uru n'ubwo umupastori, uru n'ubwo umwigisha. Kugira ngo izi ministere zigire ingufu zirakeneye appui y'uno mu apotre. Ufise intumwa mu buzima bw'iwawe you are strong. Ubundi ziziri zomnyene zirakeneye imfashanyo ya runo rukumu ariko rugereranywa n'intumwa. Rero izi service and izi ministere izi zitangwa na Yesu. Nazo nyene ntaziha umupagani. Nta mupagani afise ministere muri izi star. Nta mupagani zifise. Muga rero mumvirize Imana ku Mana biratandukanye. Hano bavuze ngo there are different kind of service but the same Lord. Hano bavuze Lord bariko bavuga Jesus. Bariko bavuga Yesu. Bwa mbere bavuze mpemu yera, ubavuze Yesu, bagoma bavuge Imana. Komeza. Kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora. Ikirenda gikunda. There are different kinds of walking. Ibikogwa. Ikinita igikogwa nico kandi kivamwo ijambo ryitwa ingabirano ndemano. Niko bavuga mu Kirundi amatala. Tara nizifise abana b'Imana, tara zifise umuntu wese yaremwe n'Imana. Sigeze biri turonye hejuru ingabire hamwe n'amabango bitangwa mu mubiri wa Kristo. Mugabo ubu buryo bwinshi bwo gukora ibitangwa n'Imana. Niko umuntu wese hari ikintu Imana imurungikana ngaha mu inose. Nico gituma ngaha niho tubona ibijanye n'ingabire zo gutwenza abantu, amakomedi. Hano tubona ingabire zo gukina imipira. Hano tubona ingabire zo kuririmba. Uko biri kose uko abantu bangana niko n'amatara angana. Buri muntu wese arafise ikintu yavukanye. Bamwe bavukana ubwitonzi nayo n'ingabire iva ku Mana. Kuko ari ukenera kubigerageza bikanga. Umuntu agasanga niko yaremwe n'umuntu yitonda. Ugasanga umuntu yaremanywe ubwenge vraiment burenze ubwenge bwo ngaha muri nose. Hano hava abajeni. Rero hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko shavuga ikintu kimwe ngo but the same God works all of them in all men. Mwakibona kino kintu Imana ikorera vyose muri bose. Umuntu wese yaremwe n'Imana hari ikintu Imana yamushize mu kigikogwa. Rero muvyo dukeneye turakeneye ingabire zamuhemu, turakeneye ingabire Yesu atanga, turakeneye n'izi ngabire Imana iduha. Tana yiwawe urayikeneye kuyikoresha ngaha muri nose. Hama bamwe bahabwa nyinshi usanga bafise imwe ugasanga niyo nyene nta kindi ashoboye nico nyene. Ubundi ugasanga afise zibiri, ubundi ugasanga afise zitanu, hano ugasanga afise nyinshi biravana n'ukungena Imana iba yabishimye. Ivyo ni vyayo kumenya. Rero hari
hariho ingabire tudashobora kudondora cyangwa ngo tuvuge amazina muga tuzi ko zihari. Muri imwe muri izo niyo ngomba kuvuga, harimo ingabire yo guconnecta abantu. Iyo nayo irahari, niyo tugomba dusome muri Bibiliya. Genda muri Yohana igice cya mbere, urasomera uhere ku murongo wa 35 ushikana kuri 42. Bukeye bwaho Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe. Yohana yongeye guhagararana na babiri mu bigishwa biwe. Listen to me. Abagomba bavuge barabigishwa ba Yohana Mubatizi. Usobe kuri 29 abaze gusinya intahe ingene Yesu ari Mesiya. Ariko ngahaganye n'abigishwa biwe babiri hari ikintu cabaye. Yitegereza Yesu agendagenda. Yitegereza, uwo ni Yohana. Yitegereza Yesu agendagenda. Aravuga ati nguyu mwagazi w'intama w'Imana. Nguyu mwagazi, look the lamb of God. Nguyu mwagazi w'intama w'Imana. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga. Abo bigishwa babiri bumvise icyo avuga. Bakurikira Yesu. Umviriza, bari abigishwa ba Yohana. Mugabumvise icyo Yohana avuga. Aba bantu barabanyabwenge. Baramyatse uyu muntu nawe nyene arazi ko haruza muruta. Kandi bizanye n'ivy'iwacu cyangwa ibigize ubuzima bw'iwacu turumva ko kubana n'uyu muntu birangiye. Naho no kumenya ko igihe cyo kubana n'umuntu muri yo connection kirangiye nacyo ni kintu dukeneye mu buzima bwacu. Yesu ashimwe. Abantu hari uburyo bwinshi mu buzima bwacu. Ndabigeranya nka train canke kumure nk'indege. Hari umuntu ufashe urugendo muhagurukana mukajana. Mwe ugasanga iyo ndege iraca gutora abantu i Kigali. Igeze Kigali hari aho mwajanye baza kururuka. Hari abandi baza kwinjira. Uko niko bigena mu buzima bwacu. Hama mugasimu bandaye. Muri babandi murirana hari uwagumyeyo. Kumbaraza kurukira 10. Iya 10 hari abandi bantu baza kurira. Mga nundi aza kugumamo. Hari uwo mutangurana mugahezanya, hari abo muzohezanya mwahuriye mu nzira, hari n'uwundi kukanyuma, ari we muza guhura mugaca mushikana. Donc nirobije kubagumana bose. Hari ababwiza gusohoka abandi bakinjira. Nuko ubuzima bwacu bumeze. Hama kandi umuntu yageze kururuka, reka kumufata ngo tubiza gushikana kuko umviriza itike yiwe ntishika iyo ugiye. Atavuyeyo ntaho muza kuja. Bariko baragira checking ntaho muza kuja. Baravuga uyu muntu atwaye ikibanza cy'uwundi. Hamara muzoshikana. Rero ivyo byose ni ibintu byiza kumenya mu buzima bw'iwawe. Tuzi umusanga kandi babwira ikintu kimwe, umuntu wese mwafatanye urugendo wame umwubaha kandi wamumusengera. Naho mutohezanya. Kubera ko hari ico muri uwo mwanya kanaka aguha warukeneye. Ndakunda Paul ariko aravuga, umva bamwe barakritika cyane periode y'ivyagezwe n'abigisha ivyagezwe n'ibindi mugabo nta kibero byose byose bihari kugira ngo bitwigishe. Paul avuga ngo ivyagezwe vyatubereye umurezi aturera akadushikiriza ubuntu. Donc yani maza mukwirusike mu buntu ivo kumaza guca mu vyagezwe. Kuko ivyagezwe hari ico bizogufasha mu bijana no kwitwara neza mu buntu bw'Imana uzobugiyemo. Ngo leadership rujya mu mbabwire Imana bizi ko biziza kuhinduka. Higuha abantu bamwe mu buzima misi yose. Biravana aho ubugeze nico ubufise. Harababaye munsi y'uburongozi bwa Mose. Mose yari umupastori mwiza. Mwe Imana avuga ati aba bantu kugira bashike ntibakeneye uyu muntu ari du. Birivuga ngo Mose yari docile, ngo kugeta muntu numwe mwisi yari ameze nkawe. Yari umuntu yitonda, w'umugwaneza, w'ubwitonzi. Nigi Imana isaze guhana abantu ari bati Imana hana jewe. Ariko Yosuwa yavuga ati Imana ukeneye guhana ndi naje harya umutwike. Byari byahindutse. Imavuga aba bantu kugira ngo bashike ntibakeneye uyu muntu aguma uravyumva ahoya barakeneye umusirikare. Mose ntiyabaye umusirikare, Mose yabaye umutegetsi. Yakuriye ibwami akurira mu butegetsi cyari kimwe cyakuze neza ataco kibuze. Mugaro Yosuwa yari aragenze abo bose urabakeneye. Urakeneye abantu bari du, urakeneye abantu bari di. Abatekereye gushika bazogomba baborohereza gusa. No, you need hard people. Kuri Yosuwa byace bihinduka. Yosuwa nta bintu muza mugera musoma hano hamwe Yosuwa yigeza ngo Mana ngo basungwa bari jewe wica ngo bajye bahangaze. Kuri Yosuwa nta bintu byo gufina. Yaravuga aba turi kumwe tari kumwe ntituri kumwe. Yarazi kugira ngo ashike abwiza gushika ico yakoze. Imana ibahindura uburongozi ibakura munsi ya Mose ibasira munsi ya Yosuwa. Kwa Yosuwa nta bintu by'ibrag byari birimo. Abitwara nabi barapfa akabandana n'abasigaye. Cyari gisirikare. Muga kuri Mose yari demokrasi. Oya Imana reka tubanze tubivugane. Kuri Yosuwa yari execution, discussion après. Na discussion ni yabaho. Niba Imana wewe ugomba n'ivyo j'execute. Ndakunda ugeze kuri chapitre 5. Haza umuntu ari ku ifarasi.
afise inkota nawe byaragaragara ko ari umugabisha w'ingabo ahagara imbere yiwiwe Yosuwa arabizi neza kumviriza ikintu cyose kiri mu nzira yiwiwe araseka ako kanya arabaza uwo muntu uri mu ruhande rwacu ntiri mu ruhande rwacu iso nakene kukimenya nimba utari mu ruhande rwacu menye ngenda kugwanya muganda kene kumenya ko uri mu ruhande rwacu utari mu ruhande rwacu uwo muntu yari karabwira yari Yesu en personne asaramubwira ngo kuri inkweto za kuko ahantu turi arahera ako kanya asamenya ko atari umareka asanzwe asamenya ko ari umwami ubu ni Yosuwa nta bintu vy'ibrage rero bakeneye abantu bagushishitira mpore uri kurababara birahera hingenda gutera agakarma hagira nunda bwatumviriza rira ni waheza ucora hama tubandanye aya nama connection yose dukeneye Imana ishimwe cyane urumva rero mu gihe cy'iherezo Paul avuga ngo abantu bazabirundaniriza abigisha bahwanye n'ivyo bo bakeneye kumva apana bo Imana bateretse imbere abantu babaryohereza abantu babashishitira abantu bababwira nyene ibija muvyo bariko barajamo akubwira nacu numvise umukozi w'Imana umwe umukristaza umwe umuririnda avuga ati jewe byangoye nasambanye wabikoze ateye go vrema je nabikoze atoke nani Imana itagucira ubanza ukiri umunyabyanjye no gucira ukijijwe bandanye ibikogwa Embabwira ikintu kimwe suko aramucirira urubanza canke iki mugabiri avuga ngo uhane wongere uhanure guhana si bibi embabwira ikintu kimwe iyo umuntu aguhanye uzomenyeka gukunda Yesu mugabo hari umuntu aguhana vere mukobona ko yabishizemo n'inzigo bakobona ko nta rukundo rurimo abazi yo nena nakubuze kuba to ya vere none ahuri sire kutariko urivanja vere mugakaba nundi muntu aguhana hari mu rukundo somera gato abaheburayo 12 usomere ku 6 kuko uhoraho akunda ari wakangira because the Lord disciplines umviriza Imana mu kuguha discipline nikubwira gusa naho kukubwira nawe nyene ari gihe Imana ikubwira ukumva ko iguhanye mu kukubwira gusa hari umuntu vraiment ko naho ndavyumva ati hako wombwira ijambo ufu mungubita kuko ari umuntu akubwira bikakurutira ko yari gufuma gukubita kwa gukubise birahera mugabe ijambo akubwiye ucumva umutsuranze raba kino kintu because the Lord disciplines those he loves and he punishes raba kino kintu muko kudisciplina iraguhana bavuze gukangira harimo ikintu cha punition everyone he accepts as a son umuntu wese Imana yemera nk'umwana iragira iki iramuhana n'ijambo ry'Imana ivuga ngo riraduhana rikongereka duhanura rikadutoza indero nziza birinzuba ngo ntukatinya guhana umwana wawe birane hanga ko duhana cyo gituma system ya antikristo iriko ikora mu isi ibuza umuvyeyi guhana umwana ubu hariho n'igipolisi cyo gukingira umwana kubiswa iyanze agakubitwa aza telefone ya polisi umuvyeyi agacagera umunsi umukozi w'Imana kwa $4 yahanye umwana wiwe n'umupastor akomeye kandi muri Etats-Unis ahana umwana we polisi kiraza baramufunga yarabwiye atumviriza naho mumfunze mwebwe ntimukunda umwana wanje na Amerika nikunda umwana wanje kuruta uko je namukunda ndati ijambo ry'Imana rimbwira nikini genzo mukubita mu ngarukane ngaha kuko ndiko nkoresha ijambo ry'Imana rimbwira mwebwe si mwebwe ukumpera indera umwana kuko namwe ntayo mufise ni jewe wo kumendera kuko nje namuvyaye mu mwana wanje and he punishes everyone he accepts as a son uwo yemera kari umwana iramuhana rero umuntu akubira ngo ni Imana itagucira urubanza ngo kiri umunyabyango none sukumucira urubanza mbwa muhane umuntu yakoze ikintu nk'ico mushira ahantu simvuze ngo umwangi mushira ahantu nabo nyiramanzare yarize ubu ni n'uburemere bw'ico kintu yakoze kuko si umuntu wari we wese hari rero wabanye bamuhanye acagenda hebabwira ikintu kimwe ukaza muri rishengero baguhanye iyo uvuye nzogusubizayo umuntu aje ahunga umuriro awuzanye yahungiye mwame mubizi nico gituma mbwizwa kwirasira neza iyo uvuye ko atavyivuye yononye kuko umuntu ahunze ikibazo agiye kugiteza yagiye no sivyo byabaye kuri ryona warega baje abantu bagize ikibazo kubera ikindi unywa ateje ibibazo burya bwato cyo tumavuze sino tubiza kugira ubufindo tumenye uri kadukoza ya malheur hamagize ubintu basanganira ryona yari yahunze ibibazo iyo ahungiye niwe yaragiye kubiteza baje abantu hari ivyashara byabo bataye mu mazi batari guta mu mazi kubera iki umuntu ahunze ibibazo nta muntu amaze kumenya ati aho nza kugenda hose nuko nyene biza kugenda abo batumize ni mu nterere ngaha ni mu nterere murano mazi mwe murabwirizwa kubaho mugabo kameme jewe simbiza kubera ko nije nakoze amakosa nije ndiko ndahunga urufirura mu mira mwe Imana to irahumbasha Imana irakora ibintu ku buryo esuma byaranse ko imwica
agumayo neza asengera mu nda y'urufi. Ico cumba c'amasengesho kirateye ubwoba. Gusengera muri estoma y'urufi. Yaho asenze ndakunda Imana. Aho usengera hose Imana irakumva vraiment. Mu nda y'urufi hari indani. Nawe ufite telefone utelefone niyo sona hejuru kwisi. Uri mu nda y'urufi no. Muga Imana yaramwumvise. Igitegeye kurufata igenda mu cire hariya ku nkombe hari ataragenda. Nyuma ya Imana imeze ikibonobono. Ubaza ikimeze umwa undi ona hariho gutera hariho process yuko gikura kiga. Yagitewe umwanya kisa kiragira. Atagera izuba arimo kubise yicara munsi. Nyuma ya Imana kigiteza urunyo. Kisa kiruma. Habona kirakabirayo. Haba atarikomana nawe none iki kintu hejeje guhubuzi mu gacu gicaka. Ariko vraiment Imana maze ugira ikigongo ico kibonobono. Geje kumera umwanya nyene. We kutagira ikigongwe abantu bandi nagutumye ko uje kubaburira. Haraba Imana izokoresha ku buzima bw'iwawe naho batuba babishaka. Uri kurashukura iriba rya connection. Haro n'umwansi azo guconnecta atabizi. Mugabo arabikora twatazi kare karabikora. Aragenda yanga ku mutima yaravuga ati Imana baze gukomana arakabwira Imana kandi Imana murungitse. Aze gukomana hazo umutima ntibaze kwihana. Akivuga ngo ni mwihane umwami acategeka k'igihugu cose gifata 3 jours ya jeûne prière bamba ya magunira. Ako kanya ubona ingene bose bihanye. Wasarasura arababara kubera iki? Uyagomba kuba barandura. Umva babana. Eheze umurongo wa wumve. Kuko Uhoraho akunda ari wakangira. Uhoraho akunda agira iki? Aramumashura. Kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Karavuze ngo gukangira. Mugabo bavuze kumagura no gumengo ico kirakomeye cyane kuruta gukangira. Komeza umvirize. Mucyongereza avuga iyi version ivuga ngo the Lord correct Imana ira kugukorija and disciplines everyone who he loves and he punishes even scatches every son whom he accepts and welcomes to his heart and cherishes. Donc Imana isherisa yakiriye mu mutima nguragirikira aramagura. Genda hadi muri Yohana tuvuge yangabire ya connection. Yohana igice cya 35. Ubukeye bwaho Yohana yongeye guhagarara na babiri mu bigishwa biwe yitegereza Yesu agenda aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga bakurikira Yesu. Bazava kuri Yohana bakurikira nde? Bari dekoresa ama bari connecta. Wow. Abantu Imana bahezegere vraiment aho bari hose. Singene bagize ihishurirwa. Bice kandi majambo Yohana ariko aravuga. Base uyu muntu yaratubwiye kaje gutegura inzira y'uwo Yesu. Rero ko Yesu yaje kubera iki tuguma kunteguza orico yariko arategura cyamaze gushika. Baravuga ibikomeye ntibikuru turi kumwe mugabo atubwiye neza kuko atwuguriye amaso kugira ngo tumenye ikindi kibanza kindi gikurikira cyo kubamo. Kuko umuntu agenda araduga, agenda aravantu aje ahandi. Baca bava kuri Yohana kuko umva nimba aravuze ngo n'umwagazi w'intama w'Imana majambo ministere ya Yohana igomba ihere. Harabatigeze baba abigishwa ba Yesu ivyabo byaciye bihagarara kora ko bari kumwe ikuba cyo cyari giheze. Hari n'ahantu uba ukamenya neza ati aha icura nifise cyo kwakora kiraheze. Ubu kugira ngo mbandanye kuko ntarashika ndakeneye ahandi. Cyo bituma mubona umuntu arongorwa kuva hana akagenda ahandi. Cyo umuntu aje akambwira ko hari aho Imana imurongora kuja nta muntu numwe nzo kwigera nzibira. Gusa namubaza urumva wemezwa neza ko ico warukeneye ngaha wakironse kandi bikwiriye. Yumva ari sawa sishobora kumuzibira ifo ko umuntu agenda kandi ngenda muhezagiye. Kugenda icaho kitari bwahere. Bani majambo giye gupfa. Siriko buriko muranyumva. Ni keso y'ahantu bi connect. Aba nabo baramenye ko Yohana ivyo bigiye guhera. Ivyo yamye ababwira. Kuko reba introduce ministeri yiwe ko ije gutegura ukuza kwa Yesu. Babonye rero Yesu. Bashobora aba nibo bigishwa ba mbere babaye abigishwa ba Yesu. Mugabo naho nyene murabe ingene byaciye bigenda. Umwe muri abo umviriza gatoya ndamukunda gose kuko iyo tuvuga ubutumwa kenshi tumuvuga. Mugabo niwe Imana yakoresheje muri vya bikogwa Imana ikora mu bantu bose yazanye hano muri nosi kugira ngo bamwe babe ico babaye. Umuntu aguconnecta se umuntu mubi kandi imisozi umviriza uze wame umuhezagira kandi uze wame imisozi ugenda uze kumuhezagira so man ndamuhezagira mugurira ikintu akunda genda umuhe kado. Mbabwire ikintu kimwe hari umuntu mu buzima bwanje nubaha cyane kandi cyane vraiment nawe nyine misi yose n'umunama ndiko ndamusengera natabizi ahari Imana imuhezagire. Umuntu yankonexe n'umugore wanje niyo ndamwubaha
nkuko nubaha umuvyeyi niwe yamuza ati ngo ndakujana ahantu dusengera uwo munsi amuzana no munsi amaso nawe ati nguyu wa wundi yakugwa muri jewe uyo muntu yamuzanye ndamwubaha n'umutima wanje wose abantu Imana ikoresheje ku ma connection mugira ntimukabibagira hari umuntu akubatewe numvise umuntu ariko avuga keneye umukozi ugasanga uwo muntu aho bantu giye ni hantu nyene huzuza bimwe Imana yakubwira bimwe Imana gutegurira hamuga prospera ukamera neza kumbasha kwa agenda n'amaguru wokagura imodoka ugasuna mwibagira akona kaga kuko aho uri hari umuntu Imana yakoresheje please respect him aho woba uri hose naho umviriza ngo umurusha amafaranga kuko Imana yaramukoresheje muhezagira abantu babakonekse n'umuntu yakuzanye ngaho ukaburi kuraheze gumezereza uwo muntu wamuja kumuhezagira kandi kumeza ntumubwira amajambo gusa ati nagomba ndagushimire kuco wankoreye sikibazo cy'ibinini vy'ibintu canke ibiki mugabo umutima aho mvuze kuri uyu mugabo hari nabandi benshi bagiye banconnecta n'abantu uyu munsi vy'ukuri bakoreshejwe n'Imana bidasanzwe kugira ngo mbe ndicondo uyu munsi ndabubaha cyane cyo gituma nogira izindi ntege nk'ezindi mugabo abo bantu sinavuze ngo ni juste akarona bahaye na corona bahaye namwe mukore gutyo nyene umuntu yakujanye gusenga umuntu yakubwiye ubutumwa nivyo ashobora kuba yakubwiye ubutumwa adashobora kukurera mugabo ico ndakwingiza mwubahe musengere kandi umuhezagire ivyo hari ikintu kimwe ashaka kubabwira ivyo vyuguranye ma connection yanyu iyo umuntu arespecta abantu bamuconnecta nke abantu bakwejwe n'Imana ku ma connection bagize akabashikana aho babwiza gushika iyo abantu ububashe ukabahezagira Imana ibona uri umwizigigwa isikora ikigiriki ishawongera ikagira ikongera ikagurura indi miryango yindi ubwo n'uburyo bumwe bwo kurushiza kugira kuva ku rugezo rumwe ushiza kuja mu rundi naho umuntu vyoshika kagira hana akakubwira hari ikintu ciza yigeze gukorera yarigeze kugaburira umunsi umwe ushonje kandi uwo munsi bati nari imfuye simbona ingene nari kubigenza naho hoca mu ibindi bikomeye gute mugashwana uzogera mbwa ati umbabare kuvyo twagize bwabo ndakubaha ico wakoreshejwe n'Imana ibindi ko ndavuga nk'umuvyeyi wanyu yifuza ko ivyanyu bigenda neza inindyo batsoze ko turacukura muri ku kwezi genda kuri 38 Yesu akebutse abona bamukurikiye arababaza ati murondera iki baramubwira bati rabi sobanurwa ngo mwigisha usembereye hehe uri kwatubaza igituma tugukurikiye ni wewe guhera uyu munsi uri umwigisha wacu ni wewe guhera uyu munsi uri umumetre wacu ni wewe guhera uyu munsi uri umurongozi wacu basobaza usembereye arabwira ni munkurikire muraza kwabona genda kuri 39 arababwira ati nimuze muharabe nuko baragenda babona hasembereye basibira hari no munsi hari nk'isaha 10 komeza kuri 40 Andrea mwene nyina wa Simoni Petero muce akarongo kuri uyu muntu yitwa Andrew uyu muntu ministere yiwiwe ubundi ni ntumwa kandi yabaye mu apotre wa mbere yabaye connecté na Yesu cyangwa umwigisha wa mbere yabaye connecté na Yesu kwaba abigishwa ba Yesu no bashize intumwa za Yesu niwe yabaye uwa mbere amaze kuba connecté muri umuntu ngene Imana amukoresheje Imana yaguconnect zo connect abandi Imana ikaguconnecta ko muguconnect ikoresha umuntu nawe uzoba umuntu Imana ikoresha kugira ngo abandi babe connect ndazi umwana umwe umunyeshure wari yavumbuye ikinjana uwo mwigisha akunda kubazamo agatsenda gakora ama exercice yose ko yavyumva akigisha abandi mwabo akabigisha akuyemwo bimwe amaze kuvumbura ko uwo mwigisha akunda kubabaza hageze imisi yose we agakubita max abandi bati none wewe kure watwigishije bigyo wagize gute kumbe hari ikaye yari afise yigiramo atigera aha abandi ubwo bukozi bw'ikibi umuntu akakwigisha byose kandi urakumenga afise uruko arabizi neza ko aho ntatuzohano ukabona urigishije umuntu cyangwa connect umuntu aciye prospera no umbriza twige kuba satisfait n'abandi bagiriwe neza icyuco kitugira abana b'Imana apana wo kumerewe neza ko abandi bamerewe neza kubera wewe naco kandi uwo mutima ni wawubwira ndakubwira ikintu kimwe uwo mutima Imana izo recompense ndakubwiza kuri vy'Imana nizo bifata minenego umuntu aronse true y'ahantu mugabo kugira ngo connect yundi avuma connecta mu rundi bata oya nzukwamenda mu ruta Imana tubabarire Andre amaze kuba connected ni soko ngiza gitwa Yesu ako kanya ndakundi ikintu yakoze Andre niwe yavukana na Petero
yaciye uwo mwanya raba kino kintu ngo yiyumvise ibyo Yohana yavuze kandi yari yakurikiye Yesu kuri 40 basavuga ngo the first thing Andrew did was to find his brother. Ikintu cya mbere yakoze yaciye yirukanga kurondera wavukana nde Simoni, aramubwira ngo we have found the Messiah, twabonye umwe Kristo. Ako kanya kuri 42 Simoni acaraza yitwa Simoni. Ico gihe hari ama connection azohindura ubuzima bwawe bwose mu buryo budasanzwe. Yitwa Simoni. Simoni birasigura ngo umuntu atari stable, umuntu hanyoganyuga. Nikuvuga ngo nature ya Simoni kwa kutazo kwigana n'umunsi umwe agira stability mu buzima bwiwiwe, atakira kibazo kwigera akora ngo kigende neza. Uwo bavukana amaze kubona iyo connection aba isi zo kwigumana zenyere. Hari umwene data mfise akeneye umuntu naje mbonye ko nkeneye uyu muntu ashaka guhindura ubuzima bwiwiwe, aramuzana amubwira ngo wa wundi twumva twamubonye Mesiya twamubonye, ngo acaramuzana. Yamubwiye gusa yaramuzanye amukura kuroba, aramuzana sigizo senga zawe ngaho ingo ndakujane kushaka guhindura ubuzima bwawe. Aramutwara. Yesu akimubona aramubwira ngo uri Simoni mwene Yona, ariko ugiye kwitwa Kefa. Kefa ngo bisobanura Petero cyangwa Petros, wanyoganyuga. Ariko uyu mwanya ugiye kuba umuntu ari stable, ugiye kuba urutare, ugiye kuba umuntu ari solid. Munyuma uyu Petero niwe yabaye uzezwa ishengero rya mbere rya Kristo. Ministeri ya Yesu yarongowe munyuma nande n'uyu Petero, yabaye connecte nande na Andre. Iyi ni ngabire. Hari abantu baje guconnecta abantu. Saba komisionere siko no bita. Nawe nawe mugomba kwira akazi kawe makare. Umukomisionere nibivanye n'icyo wakeneye. Ariko uyu muntu aguconnecta nibijanye n'icyo Imana ikeneye. Hambwe cyanda kwereke wawundi aramuconnecta. Ubuzima bwa Simoni burahinduka bwose atana kimwe gisigaye. Iyi ni ngabire idasanzwe. Petero surema ko yageze ahantu akavuga isonde uyu munsi ni kwera petit frère. Iyo ataza kuba uyu munsi nari kuba mparugwa mu ntumwa z'umwagazi w'intama w'Imana. Kandi mwibuke ko uyu nyene murabe kino kintu icyo connection ikora. Hari umuntu zo connecta kuko we uramukoresha mugabo ibiri muri we ubundi ni binini cyane kuruta ibiri muri wewe, kandi ibyo nibize gushavuze. Niwe yamumenye ubwa mbere aramuconnecta, none ageze ahantu cyaba mukuru kurutawe. Na hamwe Andre yigeze ababara. Kandi mwibuke ikintu kimwe, uyu Petero bariko ravuga niwe Yesu avuga ko yahawe urufunguruzo rw'ijuru. Nama profesi Yesu agiye avuga Andre yarayumva, aramubwira ngo kuri wewe kuri ugo rutare nzokubaka kwishengero ryanje, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora katishuyo mu Kigiriki. Ivyo byose yaravyumva, mugabo yagize iki niwe yamuconnects. Turakeneye ama connection mu buzima bwacu. Haleluya. Ndangiza kubavuga kino kintu. Gute utazokwigira wihenda ama connection ku buzima bw'iwawe? Nibike gusa ari yifata ubwiza kugira. Hari ibintu ni vyinshi, mweke nabwire bitatu. Icambere, bumuntu wa mbere wo gukorera abandi. Nimba ukeneye ama connection ku buzima bw'iwawe, serve others. Korera abandi. Siriko muri ko muranyumva. Womengo ni ikintu kiri simple, mugabo ni ikintu kiri fort kandi kiri profond. Gukorera abandi atacurabi vuze gukorera abandi sikijana ama connection, kuko abo nkorera suko ariyo ma connection yanje ibijanye n'ivyo ndiko ndakora canke iyo ndiko ndaje. Mugakorera abandi, gira neza abandi, korera abandi. Urufunguruzo rwa mbere rwa connection y'ubuzima bw'iwawe, serve others. Raba kino kintu reka mpere kera hama nze imbere gatoya. Yosefu connection ya mbere yagize n'abantu bamushikana mu vy'Imana musezeraniye yayigize agiye gukorera bene se. Birivuga sabwe ngo genda urabe bene wanyu iyo bagiye kuragira ivyo barimo. Yaragiye gukorera bavukana, bamubonye ariko bavuga ngo ka karosi karaje ngakari ya karaje, batanguje inama kumwene bagira iki bamwica bagira iki. Ariko no muri abo frere biwiwe hariho bagomba kwapfa kubera ko Yosefu yakundwa cyane n'umukeba wa nyina wabo. Aba bari abahungu bareya, ariko Yosefu yari imfura kuri Rakeli uwo Yakobo yakunze cyane kandi yakoreye imyaka 14. Hari kintu mvise Imana ambwiye ngo ndakibabwira sirtu ku bantu bakuze cyane cyane, abapapa abamama. Ngira ijambo ry'ubwenge Imana igomba kubabwira, nimwe investise mu bakiri bato. Umujene wese mubonye akeneye imfashanyo iyo ari yo yose wishoboye imuhe, parce que mu mujene wese indani muri we
harimo potentiel yo kuba umuntu akomeye muri kazoza. Nimba ukeneye gusaza neza, girira neza abakiri bato. Atacufatiyeko natacumwa mufana, ukamubona yabuze amafaranga Minervare, ukamubona yabuze impuzu yambara, ukabona akiri muto. Mwebwe abakuze muri ngaha mubigira umwitwariko kugira ico mukoze muri abakiri bato, kuko indani muri bo en chaque jeune harimo iyo potentiel yo kuba abantu bakomeye muri kazoza. Baraharira bamwe napfe abandi atoya, dufume tumugurisha bamutera mu kinogo. Mumvirize kino kintu agiye kubakorera, niyo yabaye connecté n'abanyeshimayeli, uruvyaro rwa Ishimayeli. Bamugurishije ko baca mutwara kumugurisha hehe? Mu gihugu azoza kubamwo umwami. Ahageze Imana ngiri mu connecta na Potifari, naho nyene yitwa neza. Soma neza muzi kwa Potifari ico yakora, yari umuntu ajejwe ibintu vyiwiwe. Muka Potifari amwifuje yamubwiye ngo data buje yampaye kuganza ibintu byose mu rugo rwiwiwe, ariko ico atashizemo ni wewe. Naho nyine acare umutima wo gukorera. Ivyo bimutwara mu gasho. Raba kino kintu no mu gasho birivuga ngo ahageze bamugira umukuru w'izindi mbohe. Umukuru ni kuvuga niwe yakorera abandi. Gukorera abandi nivyo bizoguconnecta nikizogushikana mu masezerano yawe no muri destiny yawe. Uwo ni Yosefu. Ndatanga karo ka kabiri k'umuntu yitwa Dawidi. Dawidi yagiye kuba connecte na Sauli kubera kagiye gukorera abo bavukana. Papa we Isaya aramubwira ngo genda urabe bene wanyu iyo bari ku rugamba ko bakomeye bameze neza, unabashire n'ivyo bafungura. Agiye niho yumvise Goliath ari karacokora ihanga ry'Imana. Abazi uwo muntu ariko aravuga ayo majambo ninde? Arambwira ati ujya aha ni Umufilistiya bimeze kunuku harabuze umuntu washobora kumugwanya. Aramaza none uwo mwica bomuha iki? Ako kanya hari umuntu yamumvise abo bavukana bati wataye intama za papa kugira ngo uze kuza gusamara gusura vy'intambara. Genda ari mbwa gituma bamwirukana kuko batari bakeneye ko abona intege nke zabo ko vyabane. Bashitse muhira bashika bavuga uraza abantu twishe bivyimbya kuri se wabo. Mugabo aho Dawidi yaraje kubiraba abona bose bacira bati aka gahungu kaza kuripotinga n'ubundi twashaka kuvuga yamazamo bati wa musiko bavuze ati umwaze ntihagire numwe aserura umutwe muri mwebwe kubera ko banse kumaramara. Ako kanya sinzi umuntu amwumvise avuze ijambo abandi batariko baravuga. Asaramubwira ngo ingo ndakujane ku mwami kuko nta wundi yigeze aronka yipronosa kugira ngo ashobore kugica koze. Ako kanya baconnecte nande na Sauli n'abakino kintu. Nubwo mu nyuma amaze kwica Goliath Sauli yamuhamye, Dawidi yami imisi yose arespecta uyo muntu yamuhaye opportunité yo kumwereka potentiel iri muri we n'ivy'Imana yarashize muri we, akabigaragaza ku mugaragaro bose babibona. Naho Imana muri ati namuguhaye namugabe mu maboko yiwawe, ntiyigeze agirisha mukozeko. Niwe yavuze ngo ntugakore kwa robanurwa amavuta n'Imana. Imana mbwa ati Sauli sinkimushaka ahubwo mukureho kugira ngo tubandanye programa. Dawidi avuga ati no abandi Imana apana jewe kubera ko urya yampaye umukobwa wiwe. Aho ngeze uyu munsi nabaye icamamare kubera urya muntu yampaye opportunité yo kugira ngo ushobore kugica nkose. Murabona ububwenge ico cyamye misi yose aciyumvira kandi acibuka. Sivyo gusa ugiye kuraba ubuzima bwose bwamuranze bwabaye ubuzima bwo gukorera abandi. Ikizokuha ama connection meza ku buzima bw'iwawe n'umutima wo gukorera abandi. Serve freely others. Ica kabiri buwa mbere mu gutanga, be the first person to give. Bavuze ikintu bakorera abantu buwa mbere gutanga. Umviriza kuba general mu buzima bw'iwawe bizokugura ama connection adasanzwe. Ndafise inkuru mbi ku bantu bingumye bari ngaha. Impuzi ifumiribwa n'imbeba hako abona yihaye umuntu akazobona araberewe. Naba yayirenze aravuga ngo oya ngo nzokonda. Uzokonda urondera iki? Yakurenze gihunda ikereye. Abantu bingumye nta munsi numwe agira ama connection meza. Ishuri nsizokwatira mu buzima bw'iwawe. Uri ngumye uzokwatira izindi ngumye ku buzima bw'iwawe. Umviriza ni mujanjagurike mu gutanga. Kandi mutanga isabakiri. Ica gatatu bumuntu wa mbere wo guha agaciro abandi. Bumuntu wa mbere wo guha agaciro abandi. N'umuntu ubona nyene vyagoye. Buwa mbere wo kumwankuraje. Uwa mbere kumubwira ngo komeza hanyuma bizogenda neza. Encourage abandi. Abantu baha agaciro abandi bavaloriza abandi. Nabo mu nyuma nibo baronka ama connection azo bavaloriza. Bumuntu wa mbere wo gukorera abandi. Bumuntu wa mbere wo gutanga. Bumuntu wa mbere wo guha agaciro abandi. Uku kwezi tuzoba turi kwezi aho Imana izoduhuza n'abacu n'ivyacu. Mbwa tuvuze connection harimo na the connection. Ide connecte hanyuma ube connected.
imana ishimwe cyane.